uramenye ege niyo muko muravugana n'umuntu uramenya ati uwo muntu akeneye cyangwa umuntu ni pastime basi ariko aramara igihe ciwe rero mu gihe yo ariko aramara igihe ciwe ata migambi mufitaniye na je noyajya kwe nyene woyajya nyene amahera y'umuhungu ntovuga ngo araryoshe kuko aranayakwidogererako amushwanya natobikubwiye abahungu niyo n'abana be umuhungu nubwo yoguhonga nta bintu arigara bibwira abagenzi biwe none newe umwanyene ntaba ariko araza kubikwaka oya ntaza kubikwaka ariko aragutesha agateka nawe mu bandi abahungu turi abana beza ahubwo twabuze abana badukunda mwabuze iki twabuze abakobwa badukunda kugira ngo nabo tubere ku rukundo tubaha abakobwa gusa ikindi naco novuga wa muhungu we ntuzovuge ngo abakobwa bakunda amahera ikintu ukunda utegereza kugishiramo amafaranga niba umukobwa umukunda muha amahera uzokwitwaze nta mahera mfise kuno munsi mbe kameramani wari watsokurikira abakameramani bazi ko ari urazi abakobwa bakundana aho wamukiraze ngaho impande imbere ya kamera ntiyoza urabona gusa ikibazo kihaba ni kimwe umukameramani ashizeko ifoto kuri stage aguma post ngo acavuga ngo uyu ngo nubona fotoye ngo umubajije kuba ariko ashira kabashiri kandi zanga bishobashiri biwe bya kameramani ivyo nitwo ikibazo hano kiri ngaha urabona iyo umugabo ariko ararondera amafaranga umugabo ikintu kiba kiri mu mutwe ni inshingano zo kuzokora urugo rwiza yiteho ku muryango mugabo umugore aronka amafaranga acagaye umugabo aramugaya nyene kandi naje no mugaya murondera amahera mureke kwiruka inyuma y'abakobwa manze murondera amahera muzo kwiruka inyuma y'abakobwa mwamaze ko yaronka pana mkiwa muhiri wanyu muje kwiruka inyuma y'abakobwa ndabaramukije nongera ndabaha mwiriwe bakunzi ba Wagos TV nizere ko mumeze neza aho muteramiye aho muherereye nongera ndabaha ikaze mu kiganiro ego tugiye kubashikiriza jewe n'uwo mwigeme mwiza mubona ngaha kutavuze izina ry'ikiganiro ikiganiro ni Let's Vibe timbega c'inkundo uno munsi bimeze gute okay ndabahaye ikaze mwigeme mwiza ndabaramukije mwese ariko baradukurikirana ndamushimiye ko adukoreye introduction imeze neza twagira tuvugane ku bijanye n'inkundo z'iki gihe hano twese turabajene ngo rafise ibibazo agomba kumbaza nanje ndamwishurira ivyo nzi ariko ivyo ntazi kuko ndacyari muto hari ivyo ntazi murakoze cyane hama ikibazo ca mbere kiravuga kiti tutarinjira mu mvo nyamukuru mbega nkawe iyo bavuze urukundo ni iki urukundo bon je nibaza ko urukundo ari sentiment hagati y'abantu babiri de sexe opposé gusa ubuhoho bisigaye bigoye n'abafise même sexe usanga bakundana sije ndabivuze niko ndabibona sije ndabivuze ejo nibaza ko ari sentiment y'abantu babiri de sexe opposé nyene biyumva namwo nta birenze ndabizi ko je nzi ko ari uko nyene kiretse nawe ugerageje kutubwira ati icuzi ku rukundo mu bisanzwe en general urukundo nyene novuga amarangamutima n'amarangamutima kugira wabibuza n'amarangamutima ni ikintu kiba hagati y'abantu babiri ariko uno munsi siko bikiri ni kuvuga uno munsi nyene bimeze abakobwa buno munsi bakunda amahera mbega urukundo n'amahera ego nivyo urukundo n'amahera birajana mbega umuntu aguha amahera atarukunda guha ugasanga wama mu ngorane mu bibazo mugaye g'amahera akayagugasanga ni wa muntu wama ibibazo ubu byishimiye canke uba wumva ko hotangura hakavuga urukundo hama ego nivyo amahera mugakaza je kubwanje hotangura urukundo hama amahera akaza mu nyuma ariko sinovugira bose kuko umwe arafise ivyo préfère aravuga ati jewe hari igihe kitari icurukundo hari igihe cyo kuvuga cyo kurondera amahera ati ashobora dukundanye ni kumurya amahera gusa hari ikindi gihe nyene dufate nk'ubu ushaka kugira mariage ukavuga ati nkeneye urukundo ariko ubu uko ibintu bisigaye bimeze mashaka kugira mariage n'umuntu udakunda umushaka ko amahera gusa ca
karaba gusa umuntu ati umuntu arafise inoti si kuvuga ngo arankunda si kuvuga ngo ndamukunda kuba afise inoti gusa mu bisanzwe ubu nta rukundo rugihari rurahari ariko pourcentage ntoya nta n'umuntu n'umwe wagifise urukundo basi na rutoya rwabona barahari mvuze ati barahari ariko ni bakeyi kandi baragoye kumenya rero ntushobora gukunda nk'umuntu adafise amafaranga basi nk'akaruru wewe umuntu adafise amahera ntimukundana canke adafise amahera gute mugabo biravana muntu ega amahera ari ubwoko bwinshi hari usanga afise amahera menshi afise amahera ashobora kumutunga n'undi usanga atana make afise dufatanye nk'umuhungu aba nk'iwabo urumva byose basi nta kintu na kimwe yigurira nk'akarero ukundana n'umuhungu abiwabo atarakibe yigurira cyane nishagiye basi cyane cyakora jewe ni famille yanje cyangwa gasanga aravyigurira mugabo yibera muhira naco bitwara afise ibyo akora basi yoma basi ugasanga nta kazi afise basi byose ni muhira ni bamumenye wapi nivyo kunda wapi kweli wapi dore nk'ubu nk'akarero naho akorana haba nko muhira akora ashobora basi kwikemurira ibibazo vy'aba afise aho onye twokundana mugabo wumve ko ari muhira ari ibibazo baba mukemurira abo muhira afise akazi ashobora nibiki baba mukemurira muhira oya arashobora kuba afise nk'ibintu bisanzwe ugasanga akora nk'ibintu vyo muhira akazi ko muhira ka famille gute nk'akazi basi kajya kuva mutu mugasanga afise nk'ibintu bakora kanaka adahembwa basi atari n'ivyo basi atari n'ivyo adahembwa n'ivyo muhira sha wapi nene ushobora kuvuga ati azoshobora kurondera igihe kimwe akaza azarahera azogenderera abanza arondera ico gihe hama aze mu nyuma ni kuvuga wowe atakaza afise kaboneka yinjiza ayo mafaranga kwa ndazi nje no mugaye umuntu umwe araba yiyitse none nk'umwakarura kurondeye muga mu nyuma akacaronka akazi keza akaronka n'amafaranga bica bigenda gute nico gitumuza bamba ngo abahungu ngo buno musi ngo barongora batevye icambere uramubenze niko yatamera ngo agivise mugabo mu nyuma nk'akaruro ciugaruka ngo mukundane kubera yironkeye utunoti mbega niko kuba bamubenze yapfa erega kumubenga biravana na sens ubikoramo harabusanga ukora muri sens mbi kumutuka kumubwira nabi ariko ubikoze mu buryo bwiza mu nyuma naho iyo yaronka surida kuja kumurondera ni washaka kugaruka kurondera kuko uba basi nturinda kumubwira nabi uramuhanura nyene ukamwereka ko mu gihe atacararonka atacakwiye kurondera mwino misi hari ikintu giharawe abakobwa usanga badashimishwa n'ivyo bashiri babo ugasanga n'uwo mushiri wewe nubwo afise akazi kandi akora aronka nayo mahera make ugasanga ntashima ashaka byinshi ugasanga bamwe ngo bagiye mu bashogadati canke abandi ngo bagiye muri diaspora ugasanga afise umutipe yaramusohokana aramugura utwo tuntu dukeya afise mugaca usanga ntamukunda bambe nta byishimiye ivyo bintu usanga kandi n'abakobwa bose niko novuga ko abakobwa buno musi bagomba bashaka ibintu biri hayi urabona nk'abakobwa bamara abantu mushaka ibintu biri update mugume musayangana inzara nshasha iPhone Pro Max usanga nko mu ngo nta iPhone ngo yo kugurira cyo bise n'izindi cyo bavuga ati jewe kubera iki none no musi bimeze ugasanga ntiwishimiye umuntu kandi afise nabiki yagukorera en fait nakubwiye bivana n'umukobwa ariko ni benshi kandi bikavana na influence basi abagenzi cyane cyane nana nk'uri umukobwa nawe utekereje gasanga nyene ubumbwa n'ivyo bike mufise ariko umaze kuja mu bagenzi rero gasanga abagenzi nyene niyo wakwereka ibintu bigezweho bakakubwira ati jewe mungu dukundanye angurira ibi ankorera ibi ati canke mushuga dadi dukundanye angurira ibi ibiki mu diaspora niwe usanga nawe wagize ishiyumviro ukavuga ati abandi bo babironka kubera iki je kubera iki ntobironka kubera iki ntogumana n'uwo kandi ntazi n'ubundi hazonantwara kuba bavuga ati n'ubundi abahungu usaba kwizegwa hari aho woreka no kumuvanga ukareka ivyo vyose ariko mu nyuma akaza kuguhemukira rero nakubwiye bivana n'abagenzi kandi biravana n'imico y'umuntu hari umuntu akunda baswa kuguma abona ibintu vyiwe basi aronka ibintu bishasha ibintu aba ashaka kubona ibintu vyiza gusa hagati y'umuhungu n'umukobwa no ahemuka cyane bose kweri
kuko baravuga ati abakobwa barababa usanga bafise nk'abasheri benshi baravangana ariko n'abahungu nuko nyene n'abahungu usanga avuga ati ego umusheri wanje ni mwiza ariko nabonye uwundi mwana amurenze mwiza byagiye kumurondera aciye akwemerera numva n'abakobwa nyene nabo abakobwa arikorera ikintu je nokubwira abakobwa ntibavangana ngo ntibore urukundo ahubwo abakobwa ushobora gusanga yakuvanze kubera yavuze ati uwunya aramurusha amahera kandi abakunde bose ati ubu ndamukunda by'ukuri kandi uwo akunda by'ukuri ugasanga nta bintu by'amahera amusaba ariko rero uwo wundi amukundiye amahera niwe aguma amusaba amahera ariko abahungu baraharara basi ugati uwo mwana ni mwiza kankundane n'uyu kandi umuhungu aba yibaza ko ari urukundo ariko abakobwa baba babitse ko bakeneye amahera gusa atavye urukundo birimo wapi mugabo rero abakobwa bona umusore rero kwenda kubivuga ngo abahungu no musingo ntibakirongora ngo barayangumenga ngo siho bari none wewe woja kurongora gute ahubwo bona arakubenga sibyo cyo gasanga ntashima n'ibintu ufise gasanga ashaka ibintu byinshi byo kandi abakobwa ni benshi ati gute kuko nubwo mama wanyu mico gihakaza nk'umuntu amubwira ati twagiye mariage aba yagiye none umva gute abo basore nabo bazogira icizere gute abakicirondeza arabe nk'imubwira ngo bace barongora n'ingoga abahungu je ikintu nibaza abahungu kwanza barafise guharara kindi abahungu ntibaharara baraharara cane mbere n'abakobwa kandi baraharara ariko abahungu baraharara nabone barashobora kuba ati ujya mwana ni umva ngo ntabo ngo babigira mugabo hari abantu bari ni benshi ndabikubwiye oya gusa basi ico nogenda siguriye bantu muzoraba kino kiganiro abahungu baremanywa irari cyane kandi irari kuva kera niko basanzwe bari mugabo rero iryo rari umenye ngene ugiye control ashobora kubona icyana ciza kirenganya akavuga ati mugabo bikaguherera mu mutima akavuga ati kweli abo bari mugabo niko bisanzwe baba bari seyo na bukebuke abazi batari seyo ubwo nyene akivyiyumvira aba yagiye ahuriranye rero n'uwo mukobwa usanga basi akunda ibintu by'amahera cyangwa ibyo kuryoherwa baba bikundaniye kandi uko nyene uwo nk'uwo musi nyene niyo mpamvu abo ngo baraharara ko n'uwo ubonye uwo munsi uwundi musi ubonye uwundi amurenze cukurikira uwo wundi nawe kandi ni kuvuga none kubera iki abahubwa bona uwo munsi baba bashaka ibintu byinshi birenze kandi ya generale baba ari benshi bakenera ivyo bintu sinzi nakubwiye bivana influence y'abagenzi hari igihe usanga mbere abo bagenzi babikora nk'iwabo canke mu mafamiye ariko hakaba hiyongereye ko iyo bafise nk'umusheri afise amahera canke afise nk'umusheri w'umudiaspora canke ugasanga afise nk'umushuga dadi umwana nawe mw'ico gihe co yumvirana n'abandi babironka gute je taco bandusha sinanje ivyo nico nokwa ni kuvuga ubu rero ahubwo buno munsi ntibabumbwa n'ivyo bafise ndikusa nakubwiye bivana n'umwe wese kwameze wewe none nk'ubu dufatishire wafise amahera makeya ati haza nk'uyundi ubona ati nimba waronka ubwo hasamira ukabona haje nk'uwa sengsa wawonda ahita nimba warufise nk'ifone ya sengsa aja gukubisa ifone y'umuriyoni uwo muntu reka gutunga contact ko wumva ngo bivana ngo n'abakobwa bivana n'umusheri wa gahunda bufitaniye oya muri horasiyo basi mutaratangura ivyo gusivye ivyo byo kuzobana muri horasiyo isanzwe oya murabivugana kubera muba mukuze muravugana ivya horasiyo uramenya erega uramenya ege niyo muko muravugana n'umuntu uramenya ati uwo muntu akeneye cyangwa umuntu ni pastime basi ariko aramara igihe ciwe rero mu gihe yo ariko aramara igihe ciwe atamigambi mufitaniye na je noyajya kwe nyene woyajya nyene noyajya nyene n'abahungu mwe muravyumva mushaka twobiheba ibintu by'abakobwa ntibikunda ko mubiheba ntibikunda none ni gute ushobora kumbwira shiri wakaguta kandi nawe umuhagije ngabo ngo yabonye byinshi ese nakubwiye impamvu ngo ni makarero ngo muri mu gupanga vya dote na mariage none atabirimwo woca umwizera gute oya uramwizera nyine none hari abantu bamaranye imyaka 9 nkakarorero nkabajya navuga barahari ugasanga umuntu amaranye imyaka 9 n'umukobwa imyaka 10 imyaka 5 gusa sinibaza ko ari umukobwa wino umunsi yo bishobora ubara ko tavyo nyene ubisigaye bigoye gusa nyene birabaho nakubwiye bivana n'umuntu abantu bose ntibameze co kimwe gusa uzoshaka kuri abe telefone y'umukobwa usanga hariho nka contact nka 10 z'abahunga benshi
wari wese navyo kuvugisha ngo wumva ngo umukobwa ngo n'umupantekote nibo bakunda kurenga je ntazirimo abakobwa yo ndakwereke je ntazirimo barahari wandika ko imikashi oya nawe uca usoma ama message ndakwereke ni wewe nyamba unovuga ati ngira ngo ntuzi ibyo urimwo nta mukobwa ashobora gutunga nimero y'umuhungu ego nivyo uragira abagenzi b'abahungu mugabo usanga ufise abahungu binyegejeko ko uravuga ati sheri wanje nyimba umusavye Nadiko ukabona yabutse cyangwa ukabona ati nta namahera nta na bibiri ugacuronka umuntu aza gutama nubwo uvuga ati nta rukundo azananye uramukunda mugabo akamenya ivyo agukura agushaka biravana nanje nakubwiye biravana kandi n'umukobwa kandi akenshi abakobwa buno musi ntaco kimireka karakubwire none wewe uri umukobwa ufise ivyo ukora ugahembwa amahera yawe shobora gushiza kumusaba dika yiki oya uko urumva basi birumvikana umva niyo mvire ndakubwiye ati biravana umukobwa ashobora kuba afise nk'umuriyoni mwishakoshi muga akajya dimire y'umuhungu none kubera iki ariko je sindimo wapi abantu rero baba bivugisha ikintu kiryoshe nukurya amahera yawe amahera y'umuhungu niyo yambere aryoha nubwo co bigihumbi ibihumbi cyane amahera y'umuhungu ntibavuga ngo araryoshe kuko aranayakwidogererako amushwanya nato bikubwiye abahungu niyo n'abana be umuhungu nubwo yoguhonga nta bintu arigara bibwira abagenzi biwe none newe umwanya nene ntaba ariko araza kubikwaka oya ntaza kubikwaka ariko aragutesha agateka nawe mu bandi niyo mba warakitesheje ngo isobe yaguhaye uba wamukuye mu mufuko n'umutima mwiza tuba dufite nta mutima mwiza nawe katakubwira abahungu nabo babikora batanga ayo mahera kuba baba bakeneye ibindi ivyahe urabizi oya none sitaho bivuga none ubu ukora service zose ukamusohokana ukamushopingira ukagira iki phone igize ikibazo none wewe hari ikintu shiri wayo gusaba ukamwiye wumva niyo mpamvu rero tocaja kwidoga nawe ngo yarakuriye amahera nawe widogera iki oya basi dufate ari mu migambi yarabikubwiye ko muzobana uwo mwankira oya basi hari ikintu yo gusaba shiri wayo ngo mwime gusa rero nyine bimeze oya ntaco reka tureke ibyo urumva gusa tumenye yuko abakobwa buno munsi ntibagihazwa n'abahungu abahungu turi abana beza ahubwo twabuze abana badukunda mwabuze iki twabuze abakobwa badukunda kugira ngo nabo tubere ku rukundo tubaha abakobwa gusa ikindi naco novuga wa muhungu we ntuzovuge ngo abakobwa bakunda amahera ikintu ukunda utegerezwa kugishiramo amafaranga niba umukobwa umukunda muha amahera uzokwitwaze nta mahera mfise rijya jambo ngo abakobwa bakunda amahera rijya rivuga abahungu bakenye rijya rivuga abahungu bakenye rivuga bakenye none arakena no musi mugice akaronka amahera none mugihe azoyaronka ntazovuga ko abakobwa bakunda amahera rega gusa n'ikindi kibazo gihari nubwo mvuze ngo mubaha ayo mahera mugabo ntari gihe ayo mahera nawe usanga atamubumba aca ashaka ibirenze nakubwiye nawe impamvu none ko abakobwa babengana muri ico gihe none umva hari ikosa ryo kuzokwagiza abahungu buno musi ngo ntibakirongora n'ingoga ngo ntibakirongora cyo gasanga baba bagishima utundi dukobwa sugushima umukobwa buno musi nakibumbwa nivyo afise n'abahungu ntibakibumbwa na basheri babo baba bakeneye abandi oya abahungu barabumbwa n'abasheri gusa nyine basanzwe bafise irari none siyo mpamvu mugabo iryo rari urabona umwana mwiza wavuga ati kwera urya mwana n'uwafresh mugabo nta birenze we nimba ari kubivuga hari abandi batavyihangana abandi none ubu abahungu bose nk'akarorero urabona abahungu bose basaho baba bari ubona nk'umukobwa arenganye ukabona barahagurukiye bose baragiye ega ntibarinda kubivugana kandi nta muntu umwe nta bantu bose bo kuba amabere ugasanga abahungu bose barera harimwo abo usanga nyine bafise iyo ngeso bavyerekana ugasanga aragiye ugasanga agiye kumusaba nimero iki ndavuga ati nyimba yabonye umukobwa mwiza akavyigumizamwo bigaherera akabanda n'abakobwa rero nuko nyene batandukanye oya abakobwa buno munsi si bose ubwo yo bari mu Pentecote ndabivutse aba Pentecote barabarenganya ngo nta mahera basaba ngo abahungu binyegeza muri bijya bijipo na bijya bikanzu gusa n'abana beza erega ntibagorana none icambere nta mahera y'ibisuka azogusaba azogusaba ibindi nta bintu vya taxi ngo azogusaba ivyo ntari amaguru bigira nirege canke akifatira bisi ya Kongo nta bintu vy'inzara azokugoza ngo nzara ngo ndende nta bintu vyo kwisiga ku munwa canke amaherere urumva niyo mpamvu rero usanga aba Pentecote ari muzogendere mwikundira aba Pentecote
aya bapantikoti gusa ni sawa mugabo nabo bahindutse reka ndakubwire uraza abahungu rero ico uvuze ngo abafite abapantikoti bibaza ko rero baca bakunda bajya abapantikoti baba bashaka bagiyene bashusha bavuga ati ujye mukobwa yambaye neza yambaye akantu kagufi yagize iki bibaza ko bakunda bajya abapantikoti oya ntibokundereka niyo bamba bavuga ngo ikibano kirakengeretse nta muntu wokunda ngo ububona canke iki ntibokunda mugabo arahari abo bakunda abapantikoti hagati yabo ahubwo nibo bakunda rero none bazi ko burya abapantikoti iyo udakundana n'umuhungu w'abataba bashingira umuryango kuyangira ngo babona ko bose ari bo bameze gusa neza abapantikoti tubareke kuko nturi umupantikoti na Jesse ndi umupantikoti gusa rero ikintu novuga urukundo kuno musi kwaratitutse nta mukobwa kibombwa nubwo umuhungu yoba muha ibi rega nubwo umuhungu yoba gukora vraiment ibintu shima ntuburi ico niko rika abakobwa buno musi babigira kandi abantu bakera batabigira ni kubera ngira iterambere ni iterambere ne kera wari gusaba iki kera wasanga umukobwa atazi n'umuhungu uretse kiya gihe bataragira ivyo kugira ugasanga nk'umuhungu umuhungu ugasanga babaye bukwereka umukobwa muzobana atano wari wigeze umenya urumva basi batanguye kumenya amajambere wasanga abakobwa kweri akundanye n'umuhungu akundana n'uwo ugasanga barakundanye byanyatse kubera iki bahora bigora baragira amasoni mugabo ahubwo buno musi nta masoni arasoni babigira bari abayafise nka jewe sha isoni urazigira yego sinovuga basivana na sanse y'isoni naho hantu bashase kuvuga urumva mugabo buno musi ntibagitinya kera baratinya urumva kera kugira ngo werekane nk'umushiri yego bavuga ngo wigize wa kera ngo utari wa kera mugabo kera usanga nk'umukobwa agira nk'amasoni zo kwereka umushiri wabo abagenzi canke iki wasanga ari ibintu binagoye cengo bamenye ngo kanaka ngo arakundanye n'umuntu waratinya kuko aravuga ati baranzomera muguro musi umuronke uronke honyene nk'umu diaspora ntaye ngo promax yantaye mwiki woreka kumuvuga ahubwo uhera kwa mbere umushira no ku mastati kuri profile ugahindura usubira urumva ariko ubu Kenya ntumushirako none no musi rero basi ikintu nyamukuru basi n'ikindi kintu abantu bokora mu kino kiganiro mbiga nigiki cotuma umukobwa abombwa na sheri wiwe basi bakazokundana hagati y'umukobwa n'umuhungu bigatuma uwo mukobwa agira icizere ku muhungu no muhungu agira icizere ku mukobwa nkawe uvyumva gute nigiki umva nka basi ko vyumva canke ko vyokorwa nka hagati y'umuhungu n'umukobwa bakundana babandi uvuga ati aba bashobora kwitwara neza mu rukundo rwabo bakazogira n'umuryango basi bataravye bya bindi byo hanze biriya vyariya banakubwiye ivana n'umukobwa ariko uko no gerageza je kubivuga nka couple yoba itekanye canke nyene ifise kazoza je nibaza ko hoba ari mukihe bose bakora bose bank'amahera yaho ku buryo ari nka basinga akabaza umuntu yagize mu bifashanya ariko kutavuga ati uyu n'ubundi nzoguma ndamuha ari kumufasha gusa by'ico gihe gusa bana kuvuga ati ico nzoba nkeneye cose nzamubwira mpe ico nzoba nkeneye cose wowe uri umukobwa uvuga ati jewe ico nkeneye cose ndaciha amahera yanje mba nakoreye bara kuvuga ati ico nzoba nkeneye cose nzomubwira mpe ico nzoba nkeneye cose nzomubwira mpe rega niho n'urukundo rutashobora no kuramba ariko mu gihe mwese mufise amahera umwe afisa yiwe kiretse habaye nyene akantu kagorane mugafashanya sikuvuga kandi ngo n'umuhungu umukobwa gusa yosaba ubufasha umuhungu n'umuhungu yosaba ubufasha umukobwa kuko mu gihe umusavye ubufasha azi yuko basi atariko wama imisi yose avuga ati nibisanzwe kandi n'ibintu bishika kandi si ibintu biba imisi yose je rero nibaza ko couple yo bitekanya aruko yo bimeze ni kuvuga ko ubu nk'umuhungu asabye amahera umukobwa atakibazo ko yo yamuha neza nta kibazo kwera ubuzi n'ubundi ati si ukuvuga ngo arakenye canke ntayo yoronka ariko basi n'akantu k'akabazo kabaye k'akazi nk'abakobwa bashobora kwiyumvira ati uje nka je mpaye nk'ikintu nk'amahera yanje umuhungu naho ndiko ndamwishirako sinzi ko ari ugasanga ati je kweri timagine umuhungu nze ndamuha kandi umuhungu ari sanse nze ndamuha urumva nze ndamuha wowe umaze kumuha kenshi nze ndamuha basi umuhaye bikenewe yaje nimva bikenewe mukundana kandi mufitaniye imigambi n'ibintu bisanzwe yarabavuga ati ngo je ngo sinomuha kubera ngo ndamuhaye ngo cabona ye nkaho umenga ndamwishirako cyakaza bati je nta muhungu no nubwo bamuri amahera kweka ico kintu ari abantu bamwe n'ico kintu tukigaruke ngo je nta muhungu no amahera ni gute toha amahera umuntu mukunda ni kuvuga mukundanye muba mwashinze ni bimwe nyene byatituye urumva baja kinaroza nibo babikinye ko bavuga ko urana roza
habaye umwuzure yagiye gutabara Jack ngo abantu bari bamwugaraniye ayemera aja kumutabarayo kandi hari amazi menshi abantu bariko barahunga no gupfa yashobora gupfa ibyo byo bijya ubu no munsi byo bijya nivyo yari bijya byarabaye byarabaye hatanguye Jack na Romeo inkuru zirahari mu bitabo baravyanditse ibintu by'inkundo Jack na Rose abo ntibakundanye Romeo na Juliet bo nibo bakundanye ugezeyo bavuga ati naho babahambye ngo amashugwe ngo anaze ngo yacahura ngo bivuga ngo bazishitse ahantu hamwe bo nibo bakoze urukundo rw'akataraboneka bagine mbere ya mbere Jack na Rose urumva mugana Jack na Rose nabo nyene bararukoze urumva nikuvuga rero ariko nta bandi barakurikira abandi nta nabazokurikira sinibaza n'abakurikiye ntabo twamenye nti kandi ntibazokurikira nta nabahari nta nabazokurikira gusa rero ingene bimeze kuno munsi mbe cameraman rero bazokurikira abakameramani bazi ko ari urazi abakobwa bakundanye aho wamukiraze ngaho imbere ya kamera ntiyoza urabona gusa ikibazo kihaba ni kimwe umukameramani ashize kifoto kuri stage ngo acavuga ngo uyu ngo nubona fotoye ngo umubajije kuba ariko ashira kabashiri kandi zanga bisabashiri biyo bya kameramani byo nitwo bivamo gusa rero ikintu cyo navuga ku bakobwa ba kino gihe no ku basore biki ni kuvuga bogira urukundo rushitse akabika ikintu cyo kwizerana kandi gikomeye apande kibata brag o serie kavuga ati kandi umukobwa ati je ngomba gukora n'umuhungu ati je kuko uri umukobwa deje umutegera bya ibintu by'abahungu yawana umuhungu nubwo hozo ndi muhungu kuguhenda biroroshe cyane kuko aguhendesha ati seri wawe nta mahera guha urumva tina ni pantaro y'ibihumbi 80 arakugura canke ijana n'ububaro bw'ibihumbi 30 ati iyi ngo ndagutema yego none uwo muntu uzomuhusha ni kuvuga ni kugira icizere shiri wawe none imagine uno musura mwasi ejo aciye aronka amafaranga gashija kumurondera tirabasha ngo cyaguma gukura amasana imagine akacagura n'imodoka abona sigaye agenda atagasa rundi mu nawe izoyikorera kwiyica kandi nasubira kugaruka ari umuhungu waramubenze wapi gusa nakubwiye ariko mu gihe basi mama mutakundanye canke wabimubwiye mu buryo bwiza ibintu bisanzwe ko yogaruka avuga ati umukobwa yarampanuye wamuhanuye nka gute rero uramuhemukiye ngo narabuhanuye muhemukira kwiki uramwase ngo namahera mvise ngo waramuhanuye uramuhana none reka ndakubwire oya ndabihevye oya bivuga ndabihevye ngo n'abantu bakuricirwa nyimba ari kintu nayambye story yanje ndayihevye oya nibisanzwe n'abantu bashinga bayishinga wapi kangira ga resume basi umuntu urashobora kumuhanura ati ugasanga basi ibintu byose biva muhiri wawe no kuvuga ati kugira gura impuzu n'abavyeyi mu gihe wewe umukobwa mwamukundanye umva nk'uwo muhungu yarize yarahejeje gusa nakazi afise umukobwa yarize yarahejeje arafise akazi umukobwa yarahejeje akazi yarahejeje arafise akazi amavuta urumva uri umuhungu ubutomboreyemwo gute nimba kuba urose umushugagere kugira ngo abashuga bamwe nawe uvuguye ko nta mukobwa yovyemera urumva oya gusa urashobora kuba waramutanze akazi nawe akazi kuko umuhungu ishingano uri umugabo wavyemera ari umukobwa akora je ntakora kadakubwire agakuru gatoya namusi nako ndava kw'ishure bongo gacambwiye ati umukobwa ari muri Oman umuhungu nta kazi afise uwo mukobwa yubatse inzu irahera umva uwo muhungu nakurikirana iyo nzu ariko nani kibadaterera yubatse inzu irahera uwo mukobwa agombaze imana mariage nawe azoyigira yose wowe wavyemera erega umuhungu erega biranka basi impamvu vyanka ubu buzima bwarazimvye ubu biragoye urumva ni kuvuga ikintu cyo novuga kera kare abantu bataraba benshi amatongo yari menshi wasanga nk'iwanyu ugira uzane nk'umugore baragushingira barakugabira amatongo baragusabira ibintu byose wasanga uri umugabo ugenda baragusohoye urumva hari igitongo kikurindiriye ari ibintu by'ibiseke babahaye ugasanga birabatunze ibintu by'inka barabitanga kera mugubu ubu nubwo ngira na papa we bafise amahera akubwira ati irabasha yoja nabatoyi bawe barafise byinshi urumva rero nico gituma rero no munsi rero bishobora kwanka kubera ibintu byaranse gose byarahindutse mugabo nyene akazoshakisha akaza karonera kuko ntazoguma areza amaboko none nkobonye imbi inzu yarayihejeje
none nkazokenera yuko bazofungura none umugore niwe azoca guma kigarasyo nawe hari abahungu baguma bareza ababoko mbe urabizi hari aba bavuga ati jewe habuze umutahe imigambi wapi iyo migambi yogumiza mu mutwe none amafaranga ashobora kubura kweri ko umukobwa atamubwiye atemera yose urumva yubatse inzu agomba bagire na mariage kandi atamubwiye ati atumamo hamwe umutahe kuko ndazi yari kuyamuha umukobwa agenda akora ivyo vyose kugira umuntu agire mariage yari kuyamuha kuko atayamusavye kugira akore oya none arashobora kubavuga ati reka ndamurindira amanza zinzomubwira projet kuko anshobora ati kumubwira projet ugasanga aho ni hamwe umugore nazo ari azomugaya koje tuba mu nzu yanje nijora namayeje nijora irishe yose wareka kumugaya gute gusa ikibazo hano kiri ngaha urabona iyo umugabo ariko ararondera amafaranga umugabo ikintu kiba kiri mu mutwe ni inshingano zo kuzokora urugo rwiza yiteho ku muryango mugabo umugore aronka amafaranga acagaye umugabo aramugaya nyene kandi naje no mugaya oya ego nivyo icubahiro turagiharanira none gutewe wumva umugabo afise ubwenge bwo guteza imbere umuryango nawe utavuga ati je nanje no mugabo tuzotezanya imbere ati nimba mbona bimugo urazi gituma aba nk'ubunye gusa sinibatse ko bakuba intellectuel usanga nk'umugabo n'umugore kujya bashwana ibintu agaca mwirukana mu nzu ubaza ko mwirukana kubera iki kwenza iri gwiwe uri umugore ivyo yobikubwira ivyo yobikubwira ari umugore inzu kuko yoba ari gwawe ahubwo niwo womwirukana bakunzi ba Ghost TV nizere ko mwumvise byinshi bitandukanye ndibaza ibitari bike twabivuze biratahuritse kandi birumvikana mwabakobwa mwe mukunda bashiri banyu mubumwe nivyo bafise mureke kurabana kuko no musugaya ejo ashobora kuba afise ikintu gikomeye mubahiro cyo mukundira ico bizobafasha murondera amahera mureke kwiruka inyuma y'abakobwa manze murondera amahera muzo kwiruka inyuma y'abakobwa mwamaze ko yaronka pana mkiwa muhiri wanyu muje kwiruka inyuma y'abakobwa oya ikindi naco ntimuzoreke gukundana ngo nuko atararonka ayo mahera oya ntimuzokundane mukundana murondera iki umva wa mugani ngo abahungu ntibakirongora n'ingoga umva aho bica bihagara nene barongora bafise iki oya basuretse kuba basi gukundana kuryahorase umva ntushobora gukunda umuhungu adafise amahera oya mwakoze kudukurikirana kuri Ghost TV muhezagirwe mugire ibihe byiza tuzogaruka tubahe andi makuru atandukanye nizere ko mwakoze kudukurikirana mugire subscribe kuri Ghost TV mugire like commentaire tuzoguma tubazanira bishasha murakoze cyane mugire umunsi mwiza